wewe nizeye. Kuri uyu munsi uri hejuru kandi turamukanye umunsi mukuru wuko hariho abapfakazi b'abakristu bari mwishira hamwe bagiye hamwe kugira ngo bashobore gushigikirana, bashobore kubandanya bagendera ibanga ryabo, bashobore kubandanya bakora ibyiza. Uyu munsi rero bibuka igihe batangurira, none tubonereho tubakeze tubakomera amashi. Umwibutsamana twahaye abafasoni abafashe gusubiramwo indagano zabo. Dusabe Patiri Agaton atuje imbere. Ego nkuko muvyumvise abapfakazi biteguye bahurikiye muri rishira hamwe ry'abakristo y'umuvukano wisunga na mweranda. None rero biteguye bashike ngaha, bashobora gufukama barafukama, batabishobora gume bahagaze kugira ngo bashikirize indagano zabo mu kwishikana kuri Yezu Kristo. Ewe Mukama ndakwizigiye, ni wewe nizeye. Naragutabaje Mukama, uranyumvira nari nihebuye. Ewe Mukama ndakwizigiye, ni wewe nizeye. Mu buzima bwanje Mukama, ni wewe musanama nizera. Ewe Mukama ndakwizigiye, ni wewe nizeye. Ukwizigiye Mukama, umukura mu menyo y'abatwenzi. Ewe Mukama ndakwizigiye, ni wewe nizeye. Nimushikirize rero indagano zanyu. Jewe ni mwiza, jewe ni Jimbere Maria Goreti, ndakwihaye wese n'umutima wanje wose, n'ubwenge bwanje bwose, n'amagara yanje yose, eka uko ndi kose, kuri uyu munsi uri hejuru, nshaka kwimika mu mutima wanje, ndakwimike mu banje no mu vyanje, maze abari wewe uramutswa urugo rwanje. Yezu Kristu Mukama wanje, ukaba n'umukunzi wanje, wavuze uti ndazi intama zanje nazo nyantama zikamenya. Narabibonye mwami wanje mu minsi y'ubupfakazi bwanje, nico gituma nje kukwishimika. None mwami wanje ndakwemereye cese imbere y'Ekleziya n'abavukanyi banje ko ari wewe munega wanje, ukaba serugo w'umuryango wanje, ko ngiye kugukunda urukundo rudarara niruharuruke. Vubu ngiye kuba umwe nawe mu kwama nshirira iyo shitse
haba mu mahirwe canke mu marushwa kugira ngo nshobore kuguma mu ishaka ry'Imana dawa twese. Yezu mukumi w'imitima, mfasha kuba umupfakazi w'ibanga nka bamwe batazeranda byayagiza. Bikira Mariya muvyeyi w'abakene, nshigikiza kwababasha mabwa n'Imana, sinze nigere mbe mukiro umwami wawe. Amen. Mukama bahezagire. Ubuzima bwanje Mukama, ni wewe musa n'amanizera. Ewe Mukama, ndakwizigiye, ni wewe nizeye. Ewe Mukama, ndakwizigiye, ni wewe nizeye. kurira ubwatsi Imana kuri izo ndagano z'ababyeyi. Abakwishimiye Mukama, urabafasha mu ntege nke zabo. Horana amahoro. Dusabe. Imana nyenuruhoza rwose niziga mu buzima bwanyu mu mahoro yayo, yongera ibuzuze mu ingabirano y'umugisha wayo. Nibakingire mwese bibahagarika umutima byose, yongera ikomeza imishaha yanyu mu rukundo rwayo. Nibuzuzemwo mwese ingabirano y'ukwizigira, y'ukwemera n'iy'urukundo, mwongere muze mushikira ubuhirwe bw'ubuzima bw'amahoro. Maze Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire.